bibereye mbere nkongera nkaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo Sonitede Société Nutritionnelle et de la Thérapie Diététique, ikigo cy'ubuhinga n'ubushakashatsi kijejwe gukinga kugabura gikoresheje ibimera. Hama rero nkuko twabibemereye no kuvuga yuko uyu munsi tugiye kubayagira ku bijanye n'ibyo guhingura mu kigo Sonitede bifise akamaro kadasanzwe bisanzwe bishobora gukinga mbere no kuvura na cyane iyo tubikoresheje neza cyane narijya byo biba byateguranywe ubuhinga n'ubukerebutsi kugira ngo bishobore kugira akamaro mbere bishobore kuba bitunze cyangwa se bigifise ibyo twakwita les éléments phytochimiques cyangwa se phytonutriments ibintu bigashobora kugaburira umubiri mugabo byo bishobora gukingira umubiri. Rero uyu munsi tugiye kubabarira ku bijanye n'icayi. Icayi bita tisane curative 2020, no kuvuga ngo ni icayi twahinduye muri umwaka w'2020 twataziriye kira. Iki cayi rero ni icayi gikomeye cyane, icayi kidasanzwe gisanzwe kigizwe n'ubwoko bushika butanu bw'ivyatsi, no kuvuga ngo kuva cegeranyirijwemo n'ubwoko bushika butanu bw'ivyatsi. Harimo icayi twateguye mu gitego bita kekina, ico naco kikaba gisanzwe gikora ibintu bidasanzwe. Hama kandi hakaba harimo n'igiterwa twita umubirizi mu gifaransa bita vernonia. Hama kandi hakaba harimo igiterwa cyitwa artemisia, ico naco kirasanzwe kimenyerewe muri iyi minsi mbere kiranaharawe, abantu benshi murabona ko basanzwe bagikoresha cyane. Hama kandi harimo ikindi cyatsi bita stevia, naco ubu kiraharawe kandi kiramenyerewe cyane. Hariho kandi n'ikindi giterwa benshi batari bamenyereye ko cyokoreshwa nk'ikinyobwa cyangwa se n'icayi twita umukaratusi, mu gifaransa bita eucalyptus. Iki cayi rero kigizwe n'ibyo byayi bishika bitanu, ni icayi kidasanzwe, kirakomeye kirahambaye cyane kuko gishobora gutuma umuntu agwiza abasoda barwanira umubiri ku rugero rudasanzwe. Hama kandi kigashobora gukinga no kuvura na cyane indwara zifatira mu bihimba by'ihemero, cyo bita maladie respiratoire cyangwa se affection respiratoire. Ibyo bigwara ni ibigwara bikunda gukarira abantu, abakuze, abakiri bato, abana, imisore n'inkumi, no kuvuga yuko ibyo bigwara bikunda kubakarira, ariko dushize akatuzo na cyane ku bantu basanzwe baba ahantu bakanye, nibo bakarimo cyane ibigwara bifatira mu bihimba by'ihemero. Ariko turiko turavuga nyene ku bijanye n'indwara zifatira mu bihimba by'ihemero, murabona neza yuko ubu hasanzwe hari ikiza bita COVID-19 cyangwa se coronavirus. Iyo nayo ni indwara isanzwe gisibije, isanzwe yasasitse inganda ku isi ahatandukanye. Rero iki cayi twiyumvire gushyiramo artemisia kubera yuko tugerageje kugira ubushakashatsi twasanze mu gihugu cya Madagascar naho nyene baragikoresheje, hoho bagikoresheje mu buryo bwo kunywa nka siho, kuvuga kunywa nk'amazi, ariko twebwe twiyumviye kugikora nk'icayi kuko nabo nyene bagikoresheje nk'icayi. Abantu basha kwiyumvira ati none kubera iki muciye muvuga ko mwashizemo ico cayi bita artemisia, ubwo ntibari kubera mwumvise abandi basanzwe bagikoresha. Kuri iki cyatsi no kivuga ko cyane kubera yuko twashyize ku bushakashatsi hararenga imyaka ishika nk'itatu irarenga twikize ku bushakashatsi, kubera yuko twari dufite umurwayi twari turakurikirana yari asanzwe ari mu gihugu cya Canada. Uwo murwayi akaba yari afite indwara ya kanseri. Benshi ntibazi yuko artemisia iyo ikoreshejwe neza ishobora gufasha umuntu afite indwara ya kanseri. Icyo gihe rero twagerageje kugira ubushakashatsi ku buryo twiyumvira mbere no kukigwiza no kukirima kugira ngo gishobore gufasha abenegihugu. Hama rero tubandanije kugira ubushakashatsi dusanga kandi kirafasha no ku ndwara zifatira mu bihimba by'ihemero, na cyane mu kugwiza amasoda mu mubiri ku rugero rudasanzwe, bituma icyo bita lymphocyte T ziyongera ku rugero ruhambaye, bigatuma agahimba bita kinisi gashobora guhingura abasoda barwanira umubiri ku rugero rudasanzwe, bigatuma mbere n'icyo bita les cellules tueuses
cyangwa se les globules blancs zishobora kwiyongera cyane kugira ngo zishobore guhangana n'imigera y'indwara itandukanye. Muri iki cyayi rero dukoresheje iyi artemisia icayi ifasha cyane, twongeye ko n'umukaratusi rero abantu benshi ntibawuzi, ariko nawe nyine urahangana n'indwara zifatira mu mabihemero ku rugero rudasanzwe. Yego, kuko abahinga barerekana neza yuko umukaratusi iyo ukoresheje nk'icyayi ushobora kwinjira mu mahaha cyane cyane aho mu dufuko cyangwa se mu tuntu tumeze nk'udupira bita les alvéoles, aho naho niho hakunda kubera icyo bita échange ya oxygène hamwe na gaz carbonique. Ni ukuvuga yuko iyo kenshi muri utwo tuntu tumeze nk'udufuko tuberamwo, ni ukuvuga ngo ihinduranya ry'impemu, ni ukuvuga yuko iyo hagwaye cyangwa se hakononekara, mumva yuko ibihimba by'ihemero iyo byatangiye kononekara, niho mbere muzoca mutangira kubonera bya bigwara bituma umuntu ashobora kurema nabi bita mu gifaransa pneumonie. Izo ni indwara zitari zisanzwe zimenyerewe, ariko kandi dushizemo n'izi ndwara ziharawe bita ngo COVID-19, nazo ni indwara zisa n'izo nyene. Iyo rero ukoresheje iki cayi gisanzwe kigizwe n'ibyayi bishika 5 gishobora kugukingira ibigwara bitandukanye, ibyo bigwara bifatira mu biba by'ihemero, hama kandi kigufasha kongereza abasoda bo mu mubiri bagwande mu mubiri, ariko kandi akaba atari n'ivyo gusa. Iki cayi kirongera kigafasha no ku bantu bafise za ndwara zifatira mu muhora usukana ibifungurwa, cyo bita système digestif, cyangwa se mu bihimba by'ihemero by'igihokero murarunga. Ni ukuvuga yuko iyo kenshi wamana za ngorane z'amara, cyo bita colopathie fonctionnelle, ukoresheje iki cayi gishobora kugufasha cyane ku rugero rudasanzwe, ku buryo mbere ushobora kuza urasohoka neza, mbere kigashobora kandi no kwirukana imigera n'indwara zitandukanye zafatiye mu mugabane w'amara. Ni ukuvuga ngo mu mara cyane manini cyangwa matoya, cyo twokwita les intestins grêles cyangwa se les gros intestins. Urumva yuko iki cayi gifasha neza mbere n'umuntu afise indwara zitandukanye. Si ibyo gusa, kirongera kandi kikongera kigafasha no ku bantu bafise za ndwara bita les maladies métaboliques, ni ukuvuga ngo ni indwara zituruka mu byo twihereje mu gufungura nabi, nk'uko twari twabibabariye mu minsi yaheze. Ni ukuvuga yuko irafasha kugabanya isukari y'umurengera, kubera yuko harimo ibyo twabariye bita artemisia, habamwo icyo bita veronia ari umubirizi hamwe na kenkina. Irafasha kugabanya isukari, bigatuma isukari ibaho ku rugero rwiza. Ni ukuvuga ngo wa muntu akunda kuba afite icyo bita hyperglycemie, isukari y'umurengera, ni ukuvuga ngo isukari ikija ku rugero rwiza, bigatuma amaraso atagira isukari y'umurengera, icyo bita hyperglycemie. Hama kandi si ibyo gusa, iki cayi kirafasha no ku bantu basanzwe bafise ingorane z'imitsi, kubera yuko eucalyptus cayi bita umukaratusi twashizemwo kirimo ngaha muri iki cayi bita tisane curative 2020, cyangwa se icayi kivura kikongera kikanakiza, kitiriwe umwaka w'ibihumbi 2020. Ni ukuvuga yuko uyu mukaratusi urashobora gufasha amaraso kugira ngo atembere neza mu mitsi. Muzosanga kenshi hari abantu bagiye kwa muganga bababwira ngo amaraso yanyu yaravuriranye mu mitsi yanyu, ugasanga amaraso yagize icyo bita ibintu bya amboli, cyangwa se ugasanga yaragize ibintu bita amakayu, reka bisange. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bimeze nk'ibintu by'ututetete cyangwa se utuntu twiremare mu maraso yacu, bigatuma amaraso adashobora gutembera neza mu mitsi. Ni ukuvuga yuko ukoresheje iki cayi na rijya gisanzwe kirimo umukaratusi, gica kigenda kigasambagura bya bintu byagiye biremarema nk'utuntu tubure hagati mu miheha yacu y'imitsi, bigatuma amaraso yacu acatembera neza. Ibyo nabyo bigaca biturinda za ndwara mbere z'umutima, nk'icyo bita infarctus du myocarde cyangwa se angine de poitrine. Ni ukuvuga izo ndwara ni indwara abahinga baca bamenya, cyangwa se ababyumva nk'abizi by'ikiganga baca babyumva. Ni indwara zifatira mu mutima, zirangwa no kwa ufise imisonga, na cyane cyane iyo uriko uraduga nko ku ngazi cyangwa se escalier,
ukenshi uzokumva umusonga ucumise mwibere ry'ibubamfu. Hama kandi niyo nonekara ry'imitsi ico bita arteriosclerose, ni ukuvuga ngo imitsi ikunda gukomantara ugasanga yamaze kuba nk'ibiti, yamaze kuba nk'ibintu bigumye, amaraso ntashobora gutembera neza. Ibyo navyo bikaba mbere byosha kudukwegera n'indwara z'umutima zitandukanye, hamwe mbere n'indwara irangwa n'ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso bita hypertension arterielle. Ico gihe rero ukoresheje iki cayi gishobora gukingira mbere kikongera kikanakuvura. Hama kandi iyi stevia nubwo ico nagize ko nayo cane isanzwe mu iki cayi, benshi bazi yuko stevia iri mu isukari, mugabo nivyo iri mu isukari, ariko isukari iri muri stevia igitangaje ahubwo yoyo igerageza kugabanya isukari y'umurengera yavuye mu maraso. Ikindi naco nuko iki cayi bita stevia kirimo muri iki cayi bita tisane curative 2020, icoco gisanzwe gitunze ibyo twokwita fibre végétale alimentaire. Ni ukuvuga ngo iyo fibre végétale alimentaire ikigenda igacereza igatuma isukari igenda buhoro buhoro ntiyiruke hama ngo ize kuruhisha urwagasha, ngo bitume urwagasha rukora cyane ku buryo mbere ushobora kononekara, na cyane cyane mbere na kwa bihimba cyangwa se kwa ducende magingo turemarema cyangwa se tujije guhingura insuline bita selile beta desirodolangera tugize urwagasha. Kuvuga ngo twebwe niko tujeje guhingura insuline nayo izoshobora gucungera urugero rw'isukari mu maraso. Irafise iyo fibre végétale ituma iyo sukari igenda buhoro buhoro ntigire ingorane ishobora gutera, ahubwo yoyo igaca igabanya n'isukari ubwo y'umurengera yari isanzwe irundagiye mu maraso. Hama kandi bikaba bifasha mbere n'abantu bafise za ndwara za muhekenyi, zifatira mu mayungiro y'amagufa zitandukanye, hari rhumatisme articulaire aigu n'ibindi bintu twokwita mu Gifaransa les cytokines. Ivyo ni ibintu biva kuvyo twihereje, na cyane cyane kuri sangwa twabarira bita maladie métabolique. Ni igihe twari dukunda gufungura na cyane cyane iva mu bikoko, ugasanga dukunda kugwiza cyane mu byo turya ndema mubiri z'umurengera canke ibinure vy'umurengera, ico twokwita les graisses saturées canke se acide gras saturé. Ivyo bisha bituma habaho ibintu bigenda bikavurirana, mbere bikagenda bikagandagirana mu kuvuga ngo hagati y'amayungiro y'amagufa aho amagufa ahurira, bigatuma iyo umuntu ariko aratambuka cyangwa se ariko aragenda ukamenga ararushe mu mavi. Ivyo rero birashobora gutumwa nuko ibinure byagiye kugenda bigapakandana ngaha mu mavi, bikagenda bikaba nk'ibintu bimeze nk'ibintu byirundanijeho, bigatuma umuntu adashobora gutambuka neza cyangwa se akigenda akocagurika. Mbere na ya sinovi y'amavuta musanga ashobora gufasha cyane kugira ngo igufa aho rihura n'irindi ntishe gukorana ko byoroshe, ayo mavuta nayo nyagenda agahera cyangwa se akagabanuka bivanye n'ibinure byinshi by'umurengera cyangwa se ndema mubiri twagiye twihereza zitari nziza. Tisane curative 2020 cyangwa se icayi citiriwe umwaka wa 2020 twitiriye kira, uca ugenda wivura kandi wikingira ivyo bigwara bitandukanye. Hama kandi ni ukuvuga ngo ingene umuntu ashobora kucihereza, benshi baza ko badashobora kuba babitahura. Nyine umuntu ashobora kucihereza biroroshe, ushobora gufata amazi yawe ukayateka akabira, hama ugaca ufata ikiyiko kimwe cy'iki cayi ugashira mu itasi bita tasi ate, irya tasi ritoya, hama ugaca mu ikiyiko cawe kimwe, ugaca ukoroga n'akayiko gatoya cyangwa se ikiyiko kinini. Umaze gukoroga ugaca urindira iminota 5 canke iminota 10, hama ugaca uminina neza n'akamirinisho kajya basanzwe bamirinisha icayi, hama ugaca wihereza. Ego ico gihe basha kubikora mu gitondo no ku mugoroba. Ico gihe rero gishobora gukingira mbere no kuvura ibigwara bitandukanye. Hama rero nibaza yuko mu minsi ikurikira uko tuzobana tugira ibiganiro, tuzobana tubereka n'ibindi bikomeye cyane dusanzwe dukora ngaha mu kigo cacu, bishobora kubakingira mbere no kubavura ibigwara bitandukanye. Nibaza yuko abo kwifuza kurondera iki cayi cyangwa se abo kwifuza kudusaba n'impanuro, narijya dusanzwe dutanga impanuro nyinshi, kuko ibyo tuba turavuga muri uyu mwanya aba ari nk'ima rimwe muri Tanganyika
mu byo dusanzwe tuzi ku bijanye n'ibyo kuvuza imiti kama. Ni ukuvuga yuko abo turondera bo dusanga aho dukorera aha mu gisagara ca Bujumbura kwibarabara bitiriye Avenue de la France, wiga imbere gato uva aho bita kuri Cafe Goma uzoca uhabona inyubakwa yanditseko ku muhoro, inyubakwa igeretse ya etage, uca winjira mu rupangu ku muryango inimero 40 niho ushobora kuronka ikicara. Nibaza yuko rero abatumvije mwese mugiye gufata nkama cyangwa se mugiye kwihutira kuri icara, ndagira mwumvise ko ari icayi kidasanzwe muti gishobora kwakingira ingwara nyinshi, nkuko abahinga n'abashakashatsi bavyerekanye ko ingaburo yacu ikwiye kutubera umuti, kandi n'umuti ukwiye kutubera ibifungurwa vyacu. Ivyo vyavuzwe n'umuganga w'igicocoro bita Hippocrate, ni umuganga akomeye cyane w'umugiriki yabayeho haheze imyaka irenga 2000. Ni byiza rero kuzitira tutaronerwa. Murakoze naho utaha.